nkikora jenyene ku kwezi narinjiza nka tuwasa mugo vraiment ubu ni sawa ubu biragenda neza ubu turashaka twahembanye twese twahembwe turashaka usanga dusiganye nka 900,000 cyangwa karenga ho gatoya imbere yuko Paeej itari bwanshigikire hariho bimwe ntashikako ubu nk'akarorero ibi vy'ibirato sinibwa bitangure kuko nari ndabizi kandi ndabifise muri gahunda byo nzokora mugabo nta buryo bwavyo nanifise ariko Paeej maze kushigikira ubwo nyene nagiye TikTok shiramwe ibirato kandi vraiment cebegera n'amasirikse birakundwa aho mperereye nibaza ko no mwibarabara nta metero 30 ogenda tarahuye n'abavyambaye kandi bavyishimiye yego nibaza yuko turi migambi hogeramo n'abakozi benshi ko ndushaka gukwiza abakiriya dufise ndushaka bakwiza kuko nk'ubunya hariho n'abandi mu zindi ntara baduhamagara na Bukeye n'Nyabagera kandi mu zindi ntara bavuga ati twebwe duha ibirato abonye atwo turimvira ko kongera nk'abakozi no kuvuga jewe nkitangura iyo 2017 nari jenyene ko mugambi nawe utanguye jenyene muri 2020 ko byari bitanguye kuza buke narahavuye ndashira umukozi tuba babiri ariko kugeza ino saha turabakozi batanu kandi abakozi batanu bo twese turakora akazi tugataha twarushe nta wicara bamwe ahubwo uri n'ikintu bwogeze n'ingorane ico gihe nkikora jenyene ku kwezi narinjiza nka tuwasa narinjiza kabisa kandi atangorane mugo vraiment ubu ni sawa ubu biragenda neza ubu turashaka twahembanye twese twahembwe turashaka usanga dusiganye nka 900,000 cyangwa karenga ho gatoya jewe ugwaruka rugenzanje ikintu cyambere numva no rusaba no gufata ivyo bize bakabishira mu bikorwa kuko urasanga twaratomboye leta yaratuzaniye igisata cya entrepreneur ya mishuri ariko usanga abantu benshi bakinegrija kandi wanashima ni naho hari ubutunzi bwa mbere kuko je ndakubwiye nk'akarorero twebwe nka mahera dukorera ngaha nta muntu yaduhemba ntawe naho tworonka nk'uwundi muntu afise societe yiwe tukagenda gukoreramo hayo duhemba yo duce rero ndiko ndahano rundi gwaruka ro profit impano zifise hanyuma kandi na entrepreneur yatwize mu ishure ntisigare haje kuko ubunya nibaza ko Burundi ni igihugu kimeze neza cyane urashobora korora ugatera imbere ukarima ugatera imbere ugakora igifundi ugatera imbere ni kuvuga ubuzima mu Burundi buroroshe niko je numva no bivuga naho nkamwe bavuga ngo burazimvye buroroshe kubera ibikorwa birahari gusa ahubwo benshi ntibijukira kubikora ariko ibikorwa birozuye